Shoti bakunzi namwe bagenzi mudukurikiye ndabaye ikaze muri kino kiganiro jewe mwumva Jean Christophe Mugisha turi kumwe n'umuhuze bikorwa runanigonya gihugu Warren Hitamwo neza iniyo pour la renaissance de la nation urugo runanigonya gihugu rukaba rugwanya ivyumviro vy'ihonya bwoko n'ihonya bwoko n'ivyaha bishamikiye ko muri kano karere k'ibiyaga binini Bernard Ntungwa nayo akaba ari umwanditsi w'ibitabo umushakashatsi n'umusesanguzi niwerekanye itongo rya Edeni aho iherereye y'Imana yabumbiye umuntu wa mbere muri kushi yerekanye kandi inkomoko y'ubwami bw'u Burundi muri Munyonyo umwaka wa 2022 mu gihe haheze imyaka irenga 100 higishwa kahise katariko mu mashuri hirya no hino mu gihugu yanashize ahabona kandi ideni ry'amuko mu karere k'ibiyaga binini mu bihugu bitanu arivyo u Burundi, Kongo, Tanzania, u Rwanda ndetse na Uganda. Apotre ndabaha ikaze muri kino kiyago. Ndagushimiye ndakuramukije n'abarundi batwumviriza. Amakuru ayigoma nuko ingabo za Sadeke uyu munsi zigomba gutaha. Apotre ivyo bintu ubizi kwiki? Urakoze ntabwo ingabo za Sadeke ziri butahe uyu munsi zose kuko amakuru yatanguye kuvugwa ku munsi w'ejo bivuga ko abasirikare ba Sadeke bashobora gutaha uno munsi hanyuma mu gitondo hazinduka hariho impari zingene mu gutaha batobafata amasanamu abona kuvuga abamenyesha makuru batofata amasanamu y'abasirikare hanyuma bibandanya gutyo ariko mu nyuja guhinduka nanone hemezwa yuko hataha abakomerekeye ku rugamba hamwe n'abagize hahamuka hamwe n'abagore bafise imbanyi bibungenze aho naho bakavuga yuko igihe baza byabona batambanyi bafise ariko uyu munsi bakaba bafise imbanyi no kuvuga ko bashobora kuba bararavye ko bigenza muri cyo gisirikare bumva ntibaje gukingira umutekano wa Kongo urumva ntibazanywe na kamwe bari bafise byinshi bakora no kuvuga ko ubwa mbere bwo abo basirikare byerekanye ko karanga mutima k'igisirikare bafise kuko bakoze iby'umutekano bakora n'ibindi bitari ngombwa byo kwifasha ngira ngo bari bataye imitwe bazi yuko bagira bicwa batazosubira inyuma jewe rero imbere yo kugira icyo mvuze kuri ibyo cyane cyane nagira nibutse abatwumviriza nababwiye ko jewe icyo nzokora no kubibutsa nzobabera bibliothèque kugira ngo ibintu muze muvyibagirwe muribuka ingabo za Tanzania zigiye muri Kongo umurongozi wabo yashikirije ijambo aravuga ngo baje gukorera muri Kongo kandi ngo iminsi bazohamarizo bamike cyane ko intambara zoirangije ngo hanyuma ngo bazoca bababwira ahandi babatuma no kuvuga baje bazi ko baje kugwana na M23 bakabazimanganya bakabafuta bagaca baja ahandi rero haribonekeje ejo bundi Goma mwarabonye ibikoho barashishije barasa mu Rwanda nuvuga ngo bagomba kuca bajahe mu Rwanda rero byarabananiye niho nibaza yuko benshi numva nabavuye muri Afrika y'Epfo abavuye muri Malawi n'ahandi abavuye hose baci bahamuka bashi barahamutse bagwaye hamuka bamaze kumva akamoto k'urusasu babona abagwanyi ba M23 ingene bahagaze baca barahamuka ubwo burabica burabatekera utarashwe agwaye mu mutwe nuko rero nivyo byahavuye byemezwa yuko bari gutaha kandi gutaha kwabo bisaba yuko baca mu Rwanda nanone wa Rwanda bava ko bagomba gutera wa Rwanda bava ko bagomba gusambura wa Rwanda bashigikiye Tshisekedi na Neva bavuga ko bagomba gukura umukuru w'igihugu cabo cyo Rwanda ngo mukure ku butegetsi ni cyo gihugu nyene batakambira kikabaha inzira gutahuka ibaze kuneshwa nkuko gutsindwa nkuko birateye ubwoba ivyo ndabigiranya rero no mushikiranganje Martin n'interetse mushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu cy'u Burundi mu ijambo rero kuvuga rikavuga bajya ba polisi bahungiye mu Burundi n'impunzi z'abakongomani yavuze ko gutsindwa kw'abasirikare yari bisanzwe kw'ivyo atagitangaza kirimo mugavuga ko bo vyitegurira urumva reka teguza abarundi nimubibaza ko muzazotsindwa ngo muhunge urumva nta gitangaza kirimo rero kuba baragiye gushigikira abicanye nkabo abashaka gukura ubutegetsi bw'u Rwanda hanyuma bagatsindwa bagaca bongera bagasaba inzira gutaha baciye muri ico gihugu nta kintu kibabaje nk'icyo kuri ivyo bihugu hanyuma rero wibuke igitutu kiri nyuma ya Ramaphosa muri Afrika y'Epfo bashinga amateka baramuhagurukiye
kubera yuko abasirikare ba Afrika y'Epfo bagiye muri Kongo kubera inyungu z'umukuru w'igihugu apana inyungu z'igihugu, nico gituma bamuhagurukiye. Ubu rero ahubwo bamusaba gutanga imihoho, abatavuga rumwe nabo basaba ko atanga imihoho, no kuba igihugu yagitaye mu kaga. Noneho bica bihurirana nuko ico gihugu gifite politike mbi y'ukwaka amatongo abazungu bahora batwara muri Afrika y'Epfo. Hanyuma Trump asohora itangazo, asohora dekret ivuga yuko Amerika ihagaritse imfashanyo ya Afrika y'Epfo kubera nyifato mbi. Nuko ko Afrika y'Epfo ishija mu bukene, kuko ivyo yiba muri Kongo abitwara bikaba byiwe nkuko Varisi tagira nta kindi. Rero abo bantu mw'abantu mwe basirikare baneshejwe, abagwaye hamuka, abagore basamiye yinda bari ziri mu kuvuka, abakomeretse nibo bitezwe ko bari butahukana wabo baciye mu gihugu kibanye cy'u Rwanda. Turategereje turabe ibya byose turaja kumenya amakuru, tubanda tuyakurikirana, turabe nyine baja gutaha. Ariko ico nababwira kimwe, batahanye ibimaramare byinshi. Nibaza ko uko bari kubara negosiya basaba kugira ngo amakamera ntibayabatunge, no kugira ngo nyene ivyo bihugu byabarungitse ntibikogwa isoni ku ruhando mpuzamahanga, kubera yuko nyene bambaye ibara, bamaramaye na kajegeza na kamuna ntibigira izina. Gutsindwa mu gihugu wagiye gushigikira ukavuga ngo ugiye gusambura ikindi gihugu, wacupa utsinzwe na kamuna. Rero nibaza yuko nibigwanisha ubona baba bafise hariya naco bimaze. Mwaje nibaza ko bari bakwiye gutata n'ivyo batahanye, kuko biriya bigwanisho byarashe mu Rwanda bikarasaba kongomani bavuga inyarwanda, bikwiye kuguma harya bagataha bambaye impuzu gusa, ibintu byose by'ibikoresho bya gisirikare bikaguma harya. Yego niko niyumvira, kuko nahandi aho bagiye nta rukundo bazokwigira bakunda abo mu Burasirazuba bwa Kongo, nta rukundo bazopfa kunza u Rwanda, kuko bama baruririmba indirimbo baririmba turazumva, nta kamaro kuko babitwara niba bibaka ibigume harya, bagenda uko baje barakamaramara. Rero kwambajije nuko niko vyifashe, turacabana tubikurikirana turaba ibimaramare bari busoka. Rega n'abatemera yuko abamenyesha makuru bafata amasanamu aza gufata y'amaso arahagije. None baja guca ku rubiburuwe nibahagarare, baja guca ku ndege yahe nibahagarare. Niyo byo kwanka ko babafata amasanamu, abanyagihugu baza kubabona, kandi si yose irabimenya yuko batashe barahahamutse yamuka. Ego ubundi n'ababarungitse nabo barahahamutse. Ayamuyaza ko Tshisekedi atahamutse, umwumbiye ko neva atahamutse, mwumbiye ko Ramaphosa atahamutse, mwumbiye ko muri Tanzania uriya mupfasoni umukuru w'igihugu nahariyo yisuka barungitse ko tuzi ko atari ari Gikwete abirimwo. Ayabo ntibahamutse, hahamutse benshi, ibintu byahamuye abantu benshi. Ubugire bwahamutse, bwarahamutse ngo bugere yuko baciye bahagarika iby'amasezerano yo gufashanya ho n'u Rwanda, baca barahamuka burundu. Ubu ntibazi neza ibyo barimo, ntibazi iyo baje niyo bava, ko n'abashinga amateka babo barabarembeje babwiye ko ibyo bakoze n'ibyo bariko barakora atari byo. Reka turindire ibintu. Umucamanza mwiza ni gihe ari ibibazo bya Kongo, ari ibibazo bya kano karere kibaga binini, muze tubihe igihe, ariko tubikurikiranire hagufi, kuko igihe ni umucamanza mwiza, ni umucamanza atari igiturire, ni umucamanza adahusha ngo acugwangondagonde. Murakoze. Apotre ndabashimiye cyane kuvyo mudushikirije, nshimiye n'abadukurikiye mwese mwakoze, ndetse mukomeze mukore subscribe ko atarayikora namwe mwayikoze, mukomeze mudukurikire ibiganiro byacu nakagaruka. Mwese mwakoze, mugira ngo mwubahwe. Murakoze.